Kamikazi uririnde kugenda mwagiye muri babiri ako n'umunsi mwagarutse muri batatu mutwereke mureke kuduhisha. Imana yarabikoze ubu ndafise umwana yitwa Joshua. Wow. Ababa. Jo kanda sana. Gede Homewood entertainment twababwiye yuko dufise idire guhiga abakinyi b'amareresi no sala makuru agezweho amakuru ya entertainment amakuru y'abakina filme amakuru y'abakora umuziki comedy byose drama byose muri rusange so mwamaze kuhabona twaje gutegera umustar asanzwe aririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana ariwe Sandrine Kamikazi turamurindiriye turi kuri airport nkuko mubibona turamurindiriye mu kanya zo baje mbere yuko tumubona abandi ba star ba filme turi kumwe ngaha reka tube turababaza gato batubwire ukuntu barindiye tubabwire umuntu baje kuri tegera ngaha batubwire amakuru yabo batubwire vyishi kuri bo hari abakinyi b'amareresi mbonye ngaha reka ndababaze nabo batubwire umukinyi w'amareresi mugenzi wabo baje gutegera ndabaramukije. Amahoro neza. Mwamaze kumubona aramaze gukina filme nyinshi yakinye filme umugore w'ubwenge akina filme ejo heza izindi razivugira amakuru yanyu. Amakuru ni meza turaryohewe nyene ntiworaba twaje gutegera umuntu tubibona turi kuri aéroport international Melchior Ndadaye twaje gutegera Kamikazi Sandrine. Ego mwamaze kubabona n'abakinyi ba filme baje gutegera mugenzi wabo asanzwe aririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana akabakina na filme hari abandi turi kumwereka nabo tubabaze amakuru yanyu. Amakuru ni meza cyane. Muraberewe. Merci. Mutwenga neza. Merci. N'abakinyi b'amareresi mwamaze kubabona amazi imisi bandika izina muri entertainment ya filme bari ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye aho twaje gutegera umuririmvyikazi akaba arasanzwe akina na filme Sandrine Kamikazi. Akazina kanyu mwitwa bande? Je nitwa Fani. Ego ni ya migenderane mufitanye na Kamikazi ku buryo mwaje kumutegera ngaha ku kibuga c'indege? Kamikazi cyambere ndumufana wiwe ndakunda indirimbo ziwe ndakunda ivyo byose ndabikunda yego. Niki kintu witeze nimwaza kubonana haracigiye kitari gito mutabonana? Ikintu niteze cyambere nuko nza kubona umwana wiwe kandi nza kuryoherwa cyane nawe nari ndamukumbuye cyane yego. Mwavyumvise surprise ni nyinshi uno munsi ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye. Mwamenye n'umunezero udasanzwe aciye agenda. Reka tubaze undi muntu turi kumwe turabaramukije nama. Okay, ndabaramukije amahoro muraho. Akazina kanje. Nitwa Sandrine Habonimana nkaba ndumufana wa Sandrine Kamikazi. Naringize muravuka na Sandrine. Sandrine Kamikazi yasho bavuga ko dusa muganda mukunda cyane. Ego ni gute wumva uza kwiyumva mu kuza kubona Kamikazi? Nukuri nza kwiyumva neza numva mfise umunezero mwinshi sinzi kuko ndamukunda kanatsinda afitiye ikado idasanzwe nje kwitega kubona. Ego namwe ndizira yuko hari ikado mwateguriye Kamikazi mutwereke ikado mwateguriye Kamikazi. Ikado nibanga ingaho. Oya ushobora kubutubeshe bakunzi ba Homewood TV ashaka kuraba kado mwateguriye Kamikazi. Sishobora kwibereka kubera kado ni surprise y'umuntu urumva nico gituma ntigendera hejuru imisakoshi. Abakinyi b'amareresi murabesha niyo ngorane. Oya prem. Ora tubeshera. Serious? Yeah. Twayizanye imwo ngaha kandi araza kwishima cyane. Ikado ni Tanzania yakabebe. Nayindi. Nagira muri ndi y'amashokola. No amashokola twora yahaza. Abakunzi ba Homewood TV twabwiye ko turi ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye aho twaje gutegera umuririmvyikazi akaba n'umukinyi w'amareresi Sandrine Kamikazi. Tubonye undi mustale wa filme reka tumubaze atubwire
icamuzanye ngaha ndazi icamuzanye ngaha yaje gutegera Sandrine Kamikazi basanzwe bakorana vyishi asanzwe ari umuproducteur wiwe asanzwe amukorera amalelese asanzwe amuhinyanyurira indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana reka nawe tumwegere gato tumubaze gato atubwire ukuntu yiteguriye kwakira Sandrine Kamikazi umuntu bamaze iminsi bakorana umugenzi wiwe bakorana vyishi turabara ni sawa ego tuguma tubona bakinyi b'amareresi ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Merekero Ndadaye mwaje gukora iki hariho abariko baja mu mahanga hari abandi baje kwakira abandi nibaza ko abari ngaha bose umwe wese afite icamuzanye hari abaje kwakira abaje hari abagiye wowe uruje mu mahanga nawe oya Jesse ngiye gusa dufite umucuti twaje gutegera ngaha ninde nimba atari ba ni Kamikazi yego mwamaze kumuna ni Happy Liver mukinyi w'amareresi ka umuproducteur akora vyishi muri entertainment uyu musi yaje kwakira umuririmbyi kaza akaba asanzwe akina na filme ndundi Sandrine Kamikazi nice gishika wumva ufise cyo kubona Kamikazi turamushimiye cyane ni mushiki wacu twakoranye vyinshi turishimiye ukuza kwiwe kandi numva ko biryoshe cyane kuko ntiyadutaye cyane nta gihe kinini amazeyo mu mwaka umwe gusa amaze ari hanze aciye avuga ati reka nsubire mu gihugu ndabe imiryango nahasize nongere nkora ibikorwa nibaza ko muri make turamwishimiye cyane turaryohewe turi benshi hano twaje kumutegera biboneka ko twishimiye kuza kwiwe ego Happy Liver musanzwe muri umuproducteur yamukorera indirimbo nyinshi yamukorera filme nyinshi hari gikorwa mwaravuganye reka tukubaze nayo turaza kumubaza niyaza hari project mwamufitaniye mwamugira mukore project zirahari ni nyinshi zirahari yego nibaza ko ivyo tugiye gukora ni vyinshi cyane abanywanyi bazobibona kuko ikimuzanye no gukora yego ego Happy Liver akajambo kamwe kubakunzi ba Homewood TV kino babwira ivyo uri gukora muri no misi ivyo witegura ibintu bishasha bwo kwitega muri no misi kuri wewe Homewood TV reka ndababwire ko turiko tubakora bishasha cyane turiko turateka turi mu guhisha hari n'ivyamaze gusha ubu biri kuri YouTube abantu barashaka kuraba filme Samia ubu yose iri kuri YouTube abantu barashaka kuyibona abantu barashaka kurindira vuba cyane filme ubuzima igira bashikire yararangiye gukorwa turafite na tournage zini shasha za filme tutaravuga izina ariko nizere ko filme ndiko ndakora ubushasha zirashika 8 bazitege kandi zizobaryohera ni nziza cyane yego filme 8 Happy Liver washaka kuraba filme zanyu ziraba hehe yo zisangaye Washaka kuraba filme zacu azisanga ku ma YouTube menshi kuko twebwe filme zacu zironderwa n'abafite ama YouTube benshi bashobora kuzishirako ariko principal YouTube abantu bashaka kuyironderako ni Burundi TV canke Bujahiti nizo YouTube bakunze gushirako ama filme yacu cyane ego Happy Liver ko twumva YouTube sigaye irimwe agafaranga Liver baratanguye kurya agafaranga ka YouTube ndagafungura mwavyumvise bakunzi ba Homewood TV abantu bakora filme Liver mwegera bereka ukuntu bajya udufaranga kuri YouTube so Happy Liver hariho filime nyinshi twagiye turabona filime ubuzima tumaze iminsi tubona coming soon exactly ni ryari iyo filime izosohoke iyo sinema kuko twayikoranye n'abantu benshi cyane byabaye ngombwa yuko tuja hamwe kugira ngo twese twiyumvire uburyo filime ishobora gusohokana inguvu ndizeye ko mu mwanya utari muremure nko mu ndwi zibiri uhereye uno musi tariki 4 uno musi tariki 3 zingahe byancanze turi tariki zingahe turi tariki 4 z'ukwezi kwa 12 2019 no bizeza neza ko mu ndwi nkimwe no kuvuga verero 15 sinema ubuzima bazobatanguye kuyibona ego izoba yabashikiriye mwavyumvise bakunzi ba Homewood TV mujosura tuyibona kuri YouTube cyane ego ubu ugerageje kuraba ubuhinga aho bugeze abantu nibakira aba filme cyane muhira kuko ama televiziyo abantu barayagendana nibaza ko televiziyo zimukiye mu ma telefone kuko usanga abantu bafise umwanya muto kwicara kuri televiziyo kugira ngo bashobore kuraba bakurikirane kuko ubuzima ubugenda bwiye utabunyaruka rero umuntu ari muri biro arashaka afise telefone canke afise computer bikora kuraba ikintu yikonexe directement kuri YouTube nibaza ko ariho bazoyibonera vuba cyane murakoze ego Happy Liver kandi kabazo tuyogenda dutaba budget tumaze imisi tubona muririmba Liver filime biba yamunaniye akaba yagiye mu muziki cyane erega injya ntizishobora kuryoha zidafise umunyu
ni nkuko filime na musique bivukana biranajana uzokore filime ureke gushiramo musique urabe kuryoha musique de fond no kuvuga nyimba ubona je niko ndaririmba nuko iyo mpano ndayifise uzoririmbe nawe urabe ko bishoboka ngiye kugerageza vuba cyane naje ngiye kuja muri studio filime na musique biravukana wumvise indirimbo yanje ukayumvira muri filime cyangwa isohotse itari muri filime menya ko ni yindi mpano novuga yinyegeje jewe nsanzwe mfise kuko abanywanyi banje ntibashaka kumenya ntarakora filime yuko ntaririmba kuko je nahere muri kohare nararirimba nararongoye kohare y'aba fonctionnaire yeah of course serious nararirimba twakira abashitsi bavuye hanze b'abazungu nkabaririmbira twaje kuririmba nayo ni do yanje novuga ko yinyegeje kuko ushaka kuraba ko ari impano wowe uragenda muri studio ukagerageza ukaraba ko bishoboka yego twari bonye nkoze filime na musique bisigura ko ni ikintu kimwe biravukana kuko musique na filime novuga ko ni ikintu kimwe ntushobora gukora filime ata musique ngo iryohe ego nivyo ndibaza narigeze kuraba amakuru ya Chaki cyane n'umuririmbyi akomeye ku buryo indirimbo yashira muri filime nyinshi niwe yaziririmbira ivyo bari byiza nawe nimbure kuko ruko nyene indirimbo zawe muri filime nyene ego hapriva tuzobaraba tuganire twiyaguye tudahuriye handi hano dufise umwanya ukwiye ndabashimiye cyane nanje ndabishimiye vraiment mudukene muzotubona nta kibazo ego yes bakunzi ba Homewood TV turi ngaha ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye aho turiko twaje kutegera umushitsi akomeye cyane Sandrine Kamikazi abashaka kumubona bari mukumbuye kubona mu Burundi bari mukumbuye kubona ibikorwa vya Kamikazi bari mukuye kubona akora mu Burundi yagarutse umuririmvyikazi Kamikazi arashitse ngaha ku kibuga mpuzamakungu Melchior Ndadaye nkuko mubibona n'umunezero udasanzwe aho Kamikazi ashoboye gushika ngaha ku kibuga mpuzamakungu Melchior Ndadaye akabaje ngaha mu gihugu cy'u Burundi yaramaze iminsi mu mahanga mwitega ibintu bishashe muririmvyikazi Kamikazi agiye kuduzanira agiye kudukorera mwitege filime abakunzi ba filime ziwe abakunzi b'indirimbo ziwe zo guhimbaza Imana no gutazira Imana mwitege bishasha kuri Kamikazi nkuko mumubona ni Kamikazi arashitse nkuko mubona ari kararamukanya na famille gusa nkuko ndabibona ari kararira ngira na kabonge canke hari ivyo yibutse sinzi canke ugasanga ni nkumbu nyinshi cyane Kamikazi nkuko mubibona ari ngaha ku kibuga mpuzamakungu Melchior Ndadaye arashitse ubu nyene Homewood TV nashuta zobona uri kumwe na Homewood TV nkuko mubibona Kamikazi Imana aramuteye iteka baribarutse kibondo nkuko mubibona ngaha imbere ni ibintu byiza cyane aribaruka Imana ishimwe cyane Kamikazi iboneka yuko ari kararira nkuko mubibona uko mubibona naje niko ndabibona Kamikazi umustare wacu mu ndirimbo za gospel ndetse no muri filme ari kararamukanya n'ababanyi abagenzi abo bahora bakinana abacteurs n'abactrice biwe mu mafilme yarasanzwe akina vuba cyane mwitege ibintu bishasha Kamikazi aje kudutegurira abagenzi bakunzi ba mareresi mu Burundi mwitege filme shasha Kamikazi aje gukora Kamikazi biraboneka yuko ari kararira abagenzi biraboneka ko ari ibintu yibutse cyangwa ugasanga ni nkumbu nyinshi cyane ariho kunezerwa ugasanga bijemo no kurira nkuko mubibona Kamikazi ashitse ngaha kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye aho agira atubwire ikimuzanye atubwire na project afise atubwire n'imigamba aje gukora atubwire bishasha agira ategurira ababanyi biwe atubwire bishasha agira ategurira abakunzi biwe abakunzi b'amareresi n'abakunzi b'indirimbo ziwe muzobe hafi vuba cyane muri Homewood TV tuzobamenyesha ibikorwa yaje gukora tuzomusanga no ku kivi tubibereke Homewood TV ntandi yazoronka amakuru ala update atari kuri Homewood TV amakuru abakinyi b'amareresi nkuko mubibona umuririmvyikazi Kamikazi turi kumwe ngaha ku kibuga mpuzamakungu Melchior Ndadaye ni ngahi Bujumbura ni ibintu byiza cyane Kamikazi kitari gite mutamubona muri entertainment mutamubona asohora filme mutamubona asohora indirimbo vuba cyane agiye kubereka ibikorwa vye bishasha
ndibaza nicyo cyamuzanye ntazogenda atatweretse ibikorwa bye bishasha rekaze tumubaze atubwire imigambi afise atubwire ibikorwa aje gukora atubwire ibintu byiza tubikiye abakozi ba Homewood TV mugume hafi muri kumwe na Simple Simon Pro nije nyene ndabaha amakuru ali update ntandi hazoronka amakuru ali update atari kuri Homewood TV nkuko mubibona agira tange amakuru agira tubwire ido nido gibikorwa aje gukorera ngaha mu gihugu ciwe c'amavukiro mu Burundi. Sandrine Kamikazi warumaze igihe kitari gito ariko ikavuga ati Imana ishimwe kubona washe gushika Bujumbura amahoro ariko inyuma ya byose twashaka kumenya turetse kuramukanya ikindi kintu kikuzanye ibujumbura cyoba ari ki? Ndabashimiye cyane ukungene mwaje kunyakira hanyuma ikintu kinzanye Bujumbura benshi muraza akazi kanje nje gukora nta kindi kintu kinzanye kuko umwuga niwo buzima bw'umuntu ego uno munsi uri hano ariko uravye ingene abantu bakwakiriye kubwa ubihereza iye ntumbero nk'umukozi w'Imana intumbero ndabiha nuko uburundi bugikundana kandi bufise umutima w'urukundo ego washitse ngaha warize cyane dushaka kumenya icyatumye cyanurira kuruta wibutse iki n'igiki cyakubayeko icyatumye ndira nuko mama wanje amvyara namusezerenga kuri kino kibuga c'indege eko niwo musi wa nyuma twabonanye urumva nahashitse mbonye batoyi banje nibuka igihe umuvyeyi wanje twasezerana uno musi nari kuryoherwa aje kunyakira mugabo Imana ntiyabikunze. Ni Kamikazi tubona yuko ariko arakurikiranwa cyane haba ku mbuga indirimbo ziyo ziriko zirakiranwa cyane mu makartier mu bantu mbega harakantu waba wiyumviye ku bantu bagukunda kucereke kubateramisha ivy'igiteramo sino bivuga kuko nje ku kazi ivyo nzoshobora byose nzobikora ego hari amareresi wadusigiye na cyane cyane aho uboneza yuko aho uciye mu gihugu cyose ariyo yigendera mu mareresi y'abarundi ariko ku bafanzi b'amareresi bobo hari akantu barabimviyeko ego nje ku kazi umukozi agirwa no gukora ico ndabemereye nuko ntazova muri kino gihugu ivyo mumenyereye ko vyose ntabikozeko naje gukora ego umuririmbyi mugenzi wawe yaragushingiye intahe Aline Vyuka intahe yagushingiye warayumvise nyuma warayumvise yakiriye gute narayakiriye neza kandi nongera gushimira abamenyesha makuru ukungene mwamwakiriye vyarandyoheye kuko naragerageje kugira ngo nawe yumve yuko ari umurundi kazi mu bandi barundi kazi bariko barakora ahubwo ndabashimiye mwebwe abamenyesha bakuru bo mu Burundi ukungene muri ko murakora kugira ngo umuziki w'u Burundi ugere ku rwego ugeze ko uyu munsi. Kamikazi gusinyuma gatoya mu bihugu vy'Iburaya twibaze neza yuko mwari mugiye gukora ibindi bikorwa bitandukanye hariya twizera neza yuko hari ibintu vyinshi mwahigiye ndetse mutuzane ngaho mu gihugu cy'u Burundi twibaze neza yuko mu gihugu ca Amerika yuko hoba havuzwe indirimbo z'abarundi canke tumenyereye ngaha ibihugu vy'Iburaya bakunda kuvuza indirimbo z'isi ariko n'indirimbo z'Imana twizere ko zishikayo hariya canke bimeze gute Ico no babwira coco nuko ibikorwa vyacu twebwe abarundi biriyo kandi abarundi barakunda ibikorwa vy'abarundi bagenzi babo rero ibikorwa biriyo kandi dukore cyane ku bantu bariko barakora kugira ngo twerekane yuko uburundi bufise abakozi bariko barakora abarundi bizere iki kuri Kamikazi abarundi bizere yuko Kamikazi aje gukora kandi yiteguye gukora nshobojwe n'Imana. Kamikazi Sandrine waragiriwe Imana iragusiga amavuta kandi uratangura umuziki mu mwanya mutoyi ucurafata mugabo rero haravuga ati Kamikazi yo yarashikanya aho tuza gushikana uvuze ko uje gukora wodutomorera neza bimwe mu byo uje gukora kugira ngo kumbure abibaza ko washitse babone ko haraho utarashika abibaza yuko umuntu yashitse ahubwo baba bariko baribesha jewe sindatangura ahubwo ngomba ntangure kugira ngo ndabe aho noshika ndashimira cyane mwebwe bamenyesha makuru mugerageza kutwereka ico twokora kugira ngo uno munsi twebwe abariko barakora twumve ko twokora cyane rero n'umuntu wese yumvira ngo yarashitse uyo biba bimunaniye sindakora
ahubwo ndiko nditegurira gutangura gukora. Kamikazi warakoze uruseribateri ubu naho uraherekejwe mbega ubona bitanga kunguko canke habitera inzitizi kugira ngo utere imbere ngukore cyane. Umbaje ikibazo ciza uno musi nzaranye n'umushinga ntahe wanje iyo atabawe uno musi simba ndi ngaha kuko gufata urugendo uva muri Amerika uje gukora uburyo ni bwishi yari kumbwira ati icara tuzobitegura ikindi gihe ariko kubwiwe ashigikiye umurimo wanje nico gituma uno musi ndiko nditegurira gukora kubwiwe. Uburangira ntumbereze ikibazo ku mutambukanye wawe ubu none ko umushigikira ubwo mushigikize iki cyotuma ava ku ntambwe ariko ashike ku yindi ruta yayindi. Tutavuze vyishi kumushigikira ni igikorwa cy'umuntu wari we wese si ukuvuga ati je mushigikire namwe awo abafans biwe barafite support kuri we bamushigikire bikomere kuko banteye inguvu nawe azogira inguvu batanteye inguvu nawe azoja hasi so nukuvuga rero aba mukurikirana bose bategerezwa kumuha inguvu bamushire hejuru mu byo akora byose kugira ibikorwa by'Imana bikomeze gutera imbere. Nasubira kuri Kamikazi uririnde kugenda mwagiye muri Babiri ako no musi mwagarutse muri batatu mutwereke mureke kuduhisha. Imana yarabikoze ubu ndafise umwana yitwa Joshua. Wow. Ababa. Kanda sana. N'umuhungu. Naravuga tumubaze ko yitwa. Vuga mwana. Kamikazi reka tugushimire. Murakoze cyane. Ego. Nashaka kukubaza nagenda kubaze urabona uvuye muri leta zimwe za Amerika ukaba usanzwe uririmba gospel indirimbo zihagize Imana wowe waragiriwe amahirwe yo kuronka bamwe muri abo bakora igikorwa nk'icyo cyo gutazira Imana mu gihugu ca Amerika horamwo hama mugashaka kuyaga ndimba mu bamwarayaze mwoba mwashitse kuki? Ego twarayaze kandi bariko barakora nabo uwa mbere ni Aline mwaramubonye ko yamaze gushika abandi nabo bariko barakora muravye ku YouTube murabona ko ari abarundi bariko barakora indirimbo z'Imana. Ego bariko barakora cyane hanyuma ivyo twoyaga canke ivyo twoteranya ngo dukorere hamwe ntiharagera ariko bishitse tuzobibamenyesha. Kamikazi none nasize ariko ndagusaba ikigomwe gatoya hari abantu batizira neza kari Kamikazi yagarutse ku butaka bw'u Burundi arakarimba kawe nkunda mana yanje ngwino gatoya ni Kamikazi yashitse hanyuma mana yanje ame Kamikazi Sandrine ndakubaze gato nagenda kubaze kucerekeye filme muraruka gukina filme musi y'ijuru iyindi filme muba muje gutegura zoba yitwa gute nimba atari ba filme turiko turategura tuzoyivuga hageze